Yo, jewe ndi Gomen nkaba mva mu camugani ibanyita umusana ariko je singira mani naomba samahani kuko jewe nta mitani mbayeho ko kiwani bazaamani canke baze hamudani papa wanje Yohani buri gihe saa munani injira indani yambaye n'imiwani yifatira henekene jewe yampaye hani ngo nubahe nyagasani isome Korani kandi nirinde satani we wata mu madeni no mudayimoni kandi akorana n'amajini no mudayimoni kandi akorana n'amajini Gomen ngize nti yo guy peace and love my big brother Ivan kumazina yose y'abavyeyi banje banyita nshimira Imana Diome ariko izina ry'umuziki banyita Gomen wabivuze neza cyane wabivuze muri mu muziki ndafite mu burambe kuko natangwe kuririmba 2005 natangwe kwakira Farias Ingozi 2006 afise ageze kwiyandirimo ngo sijya mbere kandi sijya kabiri ego ndibuka kwanza kandi nagomba dufata akanya mvuge ku bya Overmix aheruka gupfa Imana imuherukiro giza kuko niwe muntu wa mbere yafashe kuboka njyana ku studio y'uwitwa Bright watwara Mikare do musicien mu Burundi yari hajya hubatse ya etage ya Ikonetereo kera abayita kuri Sokwe niho nakore indirimbo ya mbere mu kwezi kwa 11 iteke 18 z'ukwa 11 2005 mtaba sinihenze rero nahakubise nyene mu cico kuko urumva navuze ko uri mu legend wavuze ukuri kuko bituma ndi mu legend inyuma yaho ibikorwa byarabandanije ndajya mu mugwi witwa Ngozi Unity uwo mugwi turawuvamo tumaje kuvamo mu nyuma narakoze indirimbo n'umuririmbyi yaragezeho cyo giye bamita Bowden neza cyane rwose twarakoranye indirimbo yitwa amabanga igihe bari bavuga ko mu kwisi hagomba haba ibintu bya abagabo ku bandi kubana n'abagore ku bandi kubana kiriyagiye niho nakora indirimbo ya mbere na Bowden mutama none ko ufise amakorabo menshi ari ibintu byinshi numvise byo kuko jewe ndakwibuka yuko hariya mu ntara ya Ngozi ariwe muririmbyi wa mbere je natanguye kumva ebana kuyo ndirimbo bareke bavuge hariho n'izindi nyinshi nagenda kumva mwakoranya amakorabo na ba Satbi na ba Mkombozi muri game ndarifisemo burambe uko uranyibukije je ndibuka ko Satbi twarahuye muri studio Inanga record kwa Amiri Satbi ariko arakora ijya ndimo zogende wanyu ariko arayikorera ku ndirimbo ya Medi ya The Band je pense yitwa ngo mama yego yanyuma na ibintu nk'ivyo Satbi ndibuka ndamubwira ni cyane mu etage adusanzeho ndabwira ati we dogo uragomba kwirukana Farias kandi yarabikoze uko nyuma ya cyasora inkuru y'ukuri dushaka kongera guhura no muri MA production arambwira ati mutama bya bintu wambwira byabaye impamo bufize turiko turiruka ariho twaciye dukora ijya collabo na Satbinya aho nyene Gomen uratubwiye yuko abaririmbyi benshi bo ngaha mu gihugu cyacu Burundi mwagerageje kuba mukorana kugira ngo ibikorwa byo ngaha mu Burundi bitera imbere niyo mpamvu ndakwita muri iyo kamera urumva rero uno munsi ndashaka utubwire uwo nka Gomen urinde rero ko twumvise uri muri legend Gomen afite indirimbo zingahe amasirago yahuye mu muziki nkaya ego wambaye ikintu cy'ukuri kuko turago nahuye nazo mu muziki n'ubu turacyahura nazo urabona isakoshi niva ku mugongo mvuye mu bwiza n'amaguru njya gufata bisi urumva turago ndacyazirimo muri camake mu muziki w'u Burundi harimo ibibazo byinshi kandi ntagire uzokubesha ndabivuze niba abashaka bazontera amabuye abaririmbyi b'abarundi hariho n'abitwa bakuru bavuga ngo basinyira amamiliyoni ariko ya mamiliyoni wayarondera ibyo akora akabura urumva urose amafaranga yo kugura imodokari cyabona umenga yamaje kuba umutaji umucamake mu Burundi nta murundi n'umwe arafata amafaranga y'umuziki nta buhari uko kugira ino saha nta muntu n'umwe afite inzu yiwe yo kwiratira mu Burundi cyabure yo bafite ikintu kizima cyabure yo yarubakiye ishuri imfubyi cyabure yo yarafashije n'abamayibobo cyabure yo barakoze ikintu cyo cyose cyoteza imbere igihugu uwo muntu ntawe mu mafaranga kuri umuziki nta buhari aho nyene Gomen tukiraho nyene wavuze yuko umuziki w'u Burundi mu majambo make utoshobora gutuma
wibeshaho wonyene ukubeshaho wonyene mpaka ugufatanye n'ibindi bintu by'amabusiness kuruhande aho nyene Gomen rero kirira urashoboye kubivuga none wowe ugerageje kubona mwono muziki wo ngaha mu Burundi kugira ngo utuma umuntu wo mutunga hamwe avuga ati ndabikora nkako kazi kiwanje nyene n'akazi kantunze ijoro n'umutaha ubona yo bikora gute uko yo bikora aha mu Burundi ntibikunda gute bidakunda kuko nimba urose concert uno munsi baguhemba 5 million ni n'abaririmbyi bake mu Burundi urumva usanga bari kwayo mafaranga nawe wogoye byari 15 million uranegera ukazosira kuronka iyindi contrat l'année prochaine aya mafaranga nashazo kumara kandi ubwe ko abaririmbyi benshi bari mu marebo rebo nayo irimo wego uratera imbere mu kwamamara ariko mu kintu kijanye no ku mufuko ni usanga ari ngorane none nimba ujya 30% cyangwa 40% je tugahurira ahantu urasinye contrat ya 1 million nanjye sinye contrat ya 400 meter 300 wewe ugiye kugaburana manager nanjye ntwaye ya 300 yanjye numva tutanganya management iragufasha gutera imbere ariko wikora ku giti cyawe utera imbere gusumba nuko usanga n'imitego myinshi ata bikorwa wogera wokora nk'ibyo management gukorera ariko n'ama management menshi usanga agukawiza gushyira ahantu umwaka muzima nage na kimwe kigira paka bagahitamo kwiruka bamwe babona nka drama agiye gutera imbere kubera sokoye muri band boy urabona na bakiriku bagiye gutangwa kuri indege kubera basokoye muri band boy kandi no kubwira man Fizzo yubawe cyane bro Fizzo yubawe cyane rwose kuko izerema zose ziko zateza ikibazo mu Burundi n'urubyaro rwiwe yabyaye Dramati yaciye band boy Kiriku yaciye band boy Double J yaciye band boy numva n'umuvyeyi mwiza mu cyama jambo make band boy ni academy y'umuziki neza cyane academy y'umuziki kuko ntiyagira undi muririmbyi n'umwambye ati namaje gusora no muririmbyi n'umwe inde nawe aho nyene Gomen asanzwe ari umuririmbyi yava hariya mu gisagara ca Ngozi ugerageje kuraba umuziki wo mu gisagara ca Ngozi nawo ga Gomen ubona wifashe gute umuziki wo mu gisagara ca Ngozi urahuha sana ku rugero go hejuru uko urabona hinyenyeri isandabiye ariyo Side Brother bibazo byagumye ari bibazo nyene mu muziki hirya niwe mutwe duserukira ahantu hariho hose bana twebwe turari kandi turagerageza babona nko ku maziko ya Miserika twaragerageze kugira tubonekemo kugira tubandanye twerekana ko umuziki w'Ingozi gari kandi n'abanyamuziki bagihari twaciye no muri Master Music turakora ikintu kizima kugira ko tubandanye urwego turi umuziki w'Ingozi rero ureka gutera intambwe gute benshi nawe uri umunyengozi umuziki ukora hajya nyene kandi zijya studio zaho zaramaje gutumugaza kugira wivorewe byo kugora cyane ariyo mpamvu twafata ingingo tubavuga ati reka twisubire Bujumbura twakora umuziki kera twageze kwa hitmaker muri Master Music umwana afite ubwenge bwinshi kandi ateka zoza mu minsi rimwe amen naho nyene tukiri ngaho Gomen none ndazi indirimbo yiwe yitwa Rosalia ni indirimbo iri kirabisha cyane ya indirimbo yitwa Rosalia aho mu maradiyo yo mu buraruko za Kirundo Ngozi Kayanza aho tari indirimbo iri kirabisha bigacika no ngaho Bujumbura amazimisi ndamva ku masamirizi menshi ijya ndirimbo ga Gomen wose ubwira ibyayo ijya ndirimbo Rosalia ijya ni indirimbo niwe ayikurikirana neza uzosanga nariko navuga umuntu n'umuntu twajyanye mu kabare agiye kungura ifana hanyuma abari kumwe n'umuntu ntabyo baje bavana w'umukobwa sinzi niyo bari baje bapfa mu nyuma araza kumurondera aramubura ahanye ngo arambya ati umuntu ebana namugura ibyo ari byo byose yifuza kandi murundi ntigeze nanyiba nige namwihera ariko ubwirunda murondeye ndamubuze none akwiye ndirimbo zari yabuye abarindi kugera twinjira by'icyaha ebana urumva uvuga ati byo wandika byose ni true story ebana ubaho mugenzi hamare Gomen tukiraho nyine wewe na Fizzo na Side Brother hariho ubucuti hagati yabo ko nabona Side Brother kera kihari yamana kenshi ubu naho mbona umenga Fizzo kese umugara waje ikibazo cyiza Side Brother ari umugenzi kandi umugenzi bawimva mutima na inspiration yo kuririmba twayikuye kuri we kandi inzira nyinshi ko twaca muri munsi twazikuye kuri we kandi urabona nawe muntu kugira no munsi igihugu cyazofa kibagiye kuko niwe muntu yarimba amajambo afise akanovera uko kugira uzofute n'indirimbo buri kukica uzorondera indirimbo izo zisubira ijya buri kukiye bizogorana cyane gose
Lady Brother ari umugenzi ariko Simpogizo nawe ebana ni mwene wacu w'amaraso. Icyo rero ni ikintu je nawe nako cyadutangaje twagiye kumenya ko tuvukana haize imyaka 8 tugenda. Simpogizo mutama niyo mpamvu mutapana ahenshi mba ndababona ngo mbona muri kumwe. Hama reka tugaruke gatoya ku makuru ya Simpogizo. Tukiri kuri Simpogizo ba umuzi kwiki mu gihe tuzi yuko ari umwanditsi mwiza akaba n'umuntu azi gukora amakaraoke neza n'umuntu azi kuririmba music live neza. We nawe umuzi kwiki? Simpogizo icyo ndamuzi ko niwe muntu wa mbere mu muziki turimo yaba ingozi yaba muziki ndundi anteye ubwoba kuko n'umuntu azi kuririmba n'umuntu azi kwandika n'umuntu yiyumvira n'ibyo yandika werekwa byandi mu butyano ziwe yagiye akora agakomando umva ko amajambo arimo n'amajambo agize amajambo ebana azitanye nyene y'ikirundi cyo kwitito kandi nungaye Bujumbura ari indirimbo zimwe ziko zirateza ibibazo kandi zikomoka kwa Simpogizo bene zo niwe ndazivuga niwe n'abavuga bari ari muri babandi bandika imiziki bakayigisha neza cyane gose abo yandikiye bariyumva bonyene yaba respect kwagize ndamwemera sana. Mutama reka ibyo ntacyo tubigarukirize ngaho. Amare Gomen urategura kuduha iyindi ndirimbo yiwawe ishasha ryawe? Indirimbo yanje shasha ubunyere tuvugana uvuye muri studio na Simpogizo gukora indirimbo yitwa ntawigira. Umuntu nk'undi mwana ntawigira aho uzoja wose mwana ntawigira ntibazo kubeshe mwana ntawigira kuko apana mama nivyo bandaze apana mama nivyo bandaze. Turavuye muri studio mu kanya indirimbo twayitumeka muri Mata Music indirimbo ngira ngo indwi indirimbo izuba y'amajoja kuri YouTube. Ebana reka rero twitegure abantu wese mutarakora subscribe kuri YouTube channel ya Gomen ni kuri YouTube genda mwe murakora subscribe kugira ngo muhurire ko indirimbo mwumvise yuko no munsi yari havuye kuyi ebana kuyishira down mukanya rero no kujya kuri YouTube yanje wandika Gomen ukacintora ariko ntiwibagire gukora subscribe uburyo bwuko niyo yindije izo gushikiye ucubona notification ko nyene niko bibabiri ebana Gomen sinzosubira inyuma ushore mizera Rwanda mfa ku rugamba ruheze Fizzo bro Ngaraharaye jewe ndahazi yacuhambarira ijoro rya umurango wawo ntacyo bambarira nisire bateri gamariyera soma kayeri kubw'amafyera kandi ko rajyana imihati ntajye ubugari yiriwari yarayaje Imana kijya gusara kunda umuzi kuri mo gitari kandi kesha ura muri pari Gomen yawe biguma none imistari niwe yamitonze kila siku nowe umva muri sande dusubwenge bwiyumvira ubwenge umaje kwiyumvira bugeza kuzana ibintu bizima abo bakoreye neza sibo bakwibuka akeje usanga bagotega imishibuka iyo ugiriye ubu n'akazuka kubaka barajingitwa ngo uri mu byunguka ntibagoheka bariruka bakifuza ko ibyo wariye wiruka jajalo muri kiriri joro aside Babylon wanna break me down jalove Gomen nanyo ndirimbo yitwa jalo shamta ubaho gusa icyo mu ndirimbo zawe nuko ziba zirimo impanuro kamere niko bimeze ko mu bisanzwe hari abantu badakunda neza y'abandi bantu ngo wewe hari umuntu ashobora kubona bifitiye telefone yawe akifuza ko yo kuvako aho bigapasuka kandi atanyuma ari bubigiremo ibi cyane rwose abisi no ko neza cyane yego hama Gomen uwo mu migende ngaha mu muziki w'u Burundi ugerageje kuraba umuziki ngira ngo uraza aho umaze kuva naho umaze kugera wewe nk'abajene baba underground bariko barazubakora wico ubona abo bahanura n'igiki kugira ngo bakore imiziki ifise quality ishobore kuzobatunga kumwe wowe wabivuga yuko umuziki wo ngaho utokoresha mu kwitavanga no tundi business mu bisanzwe abajene ariko baririmba no munsi sawa bararirimba hit n'ibyo indirimbo zikaba hit ariko ikintu kimwe bibagira ka uzoririmba indirimbo imwe uno munsi mu kwezi kundi ukabazanye yindi mu kwezi kundi ukabazanye yindi mu kwezi kundi ukabazanye yindi ego uzohitinga ariko za ndirimbo zose zizibagirirwa
rimwe kuko zura abantu bakera barakora indirimbo ikamara n'imyaka n'ibiri bakiyandika uno munsi urashobora gusanga umuntu muri studio ariko araririmba n'urupapuro urabona kujya kuririmba n'urupapuro imbere yawe utegerezwa kuririmba amakosa ubwambere uza kuririmba ubwoba ufite ubwoba uriko urakora ibyo utazi wanegeye nagoma ndababwire nibagerageze bandike ibintu bizima kuko ariho nk'umuntu ushobora kumva ngo arafite album ariko atamukuru w'igihugu yamuhamagara ngo aze kumuririmbira ko yosanga ibyo amuririmbira ataco bipfana na societe turimo kandi ari amagambo abaririmbira bamwe bamwe bariko baririmba no munsi bazoza kwicuza mu myaka iri imbere uko ari nk'ibigambo ushobora kuririmba kuri no munsi urumugena cyangwa office ariko indirimbo ntihera indirimbo yama umwana wawe azoyumviriza acavuga ati kumbe papa ni kimwe n'abantu yego uranegera none ndakubaza ikibazo inyijambo kujya abana urumva hari ibintu dukora tuvuga tukaririmba ukazosanga bize tuzanira ingaruka ako nk'umwana wawe kumbuza urumva ko acavuga ati papa ingorane n'ibibazo n'ibibazo ugasanga ni ingorane n'ibibazo yambare Gomen once again aho nyene tukiraho turagerageza kuvuga abatari bake nka Mkombozi mwarakoranye Satbi murakorana n'abandi batari bake nk'ibintu wababonye ko wifuza yuko bafise nk'akarete wifuza yuko byoba ku bandi bajene bubu ni nk'ibiki ko bajya tubona abantu bagerageje kurisisa mu muziki w'ubu baragerageje gutera imbere mu muziki ariko ibyo iterambere ntaryo barateye imbere kwambara barateye imbere kumenyekana barateye imbere kujya barateye imbere kuryama n'abakobwa beza uranegera kuko ari uwo babagegera fwa pasa cyangwa basaba X90 urumva imagiye kugira iterambere ry'abakobwa 90 atari impene 90 atari inkwavu 90 umva iryo terambere ryawe nta namere bari koreragana none mbe ndakubaza ikibazo kimwe we nyimba uri mu muziki upanze ukaza kuvyara abana umwe babiri batatu bane batanu batandatu 8 9 10 upanze uranegera none we ni wapfa babona bazavuga ko amayi mu muziki ni kibazo none ndakubaje mumenyesha makuru urumva yuko urumva abaririmbyi naho baba baririmba neza mugo urumva ko inyifato yabo nayo itabikosoye fresh ndagwa nk'akarorero nkagiye nko muri narose sinawurose kubera umuziki no nimba ari nkanunze sinayirose kubera umuziki ariko umuziki warabaye impamvu uranyumva warabaye impamvu ubwo nkagiye we sindagubesha ndi umustar kandi no nagoma ndakubwire ko mu bantu buba bambara ibirato bizinde cyangwa bizinde je ndimwe cyangwa mu bari ibyo batunze ibirato byinshi jewe ndimwe ariko uziyo n'amaposti yanjye ndashobora gupostinga ndi kurima ndashobora gupostinga ndi kongera ibyatsi byinshi kuko inka ni yabifise amezi ejo ndazi kizovyara umuriyoni urumva ndashobora kuvuga ati iyi nka nyima ndayitunze rero izovamo akazu ka fotofoto ariko nkabiwanje akaba ga fotofoto ntuzo turavuga ngo twatera imbere muri game y'umuziki turonka amahera yo kujya gusa atamugambi dukora mbarira umuntu afise basi ni bisi na zitatu ziwe zizana amafaranga mu Burundi dufise abaririmbyi benshi bamaze gukora kandi bamaze gusohoka igihugu cyane aho twofatira nko kuri ba Fizzo baroriro n'abandi benshi batandukanye bamaze gukora amashow menshi hanze y'igihugu ariko uno munsi uravye amahera barose kandi bo hari kira amahera gifise agaciro cyane gusumira urahiga ayo mafaranga aho yagiye akabura ivyo rero navyo tubisigura gute ibi ingereko bisigura je nagomba nakubwire ko igihe ba Fizzo kuko Fizzo avuma nanjye narindi uko nije nabakira ingozi bose nta muririmbyi numwe mu Burundi uziyo bamaje kubaho yo bamaje guca kwijya stage yaje ingozi jewe tarije ndamwakira cyenda mutangure kuri stage ivyo ndabizi ntawo hari nukuri ndabizi kuko aba badira amati bose abapeti baje ico duvorose kintu aba bana badugu no munsi agoma ngo aje showbiz yatari gere showbiz yatari mbewe yumvira ko jingozi nguma ndo musitari kubera nguma ndo musitari kubera umuntu wari we wese shakwe mayebo washaka umuntu akize shaka uti nta bodyguard inyuma yanjye oya nta modokari kandi sinasubira imodoka ngo nabura amera kwigura no oya urumva Gomen ni wabo ntaba mu buzima buri siko yiyoroheje atereka abanyagihugu yuko atabarenze gusumba naho yoba mu ariko ari wa wundi aca umenga atangiye kugara
donc ni wa unda bamo ubuzima bubayabaye kugira yisanishe n'abanyagihugu Jesi raba none sinzi mu muji ariko nibera mu cyamugani aho nyene Gomen tukira je naragiye Ingozi ndabazwa umuziki w'Ingozi wo buhagaze gute ninde bafashe defense y'umuziki wo ngaha barambwira ati muri ivyo byose w'Ingozi n'ubwizo ngo kubisa akantu gakomeye aca hava akaca agenda ahandi gufatisha ahari umuntu hasigaye ni Gomen wenyene niwe muntu asigaye afashe umuziki wo ngaha ndabaza none Gomen ivyifashe gute arambwira ati ni umwe mu ba artiste bakomeye ngaha kandi akaba no mu bagwiza atunga bakomeye ngaha kuko arafise inzu ku Gatumba n'inzu mu muji ti muri iyo nzu yo mu muji ntayibamo ti yahisemo kujepfo ti kandi ahatungiye n'ibintu byinshi kuko ari no mu bantu bafise indimiro nyinshi akaba no mu bantu bafise ibitungwa byinshi boro ya makuru niyo ego je ndi mu bantu biyumvira korora nta gikoko niyumvira korora havuyemo ingurube niyo korora kubera no mu Islam ndatunze inkoko isuko no mu Islam ingurube no muri Bibiliya biyemewe ndatunze inkoko ndatunze inka ndatunze impene ndatunze inkwavu uranigera ambaye bana baranywa amata uranyumva ndimbura urumva kandi mfite umudamu wanjye mushe mudamu beza umudamu wanjye ariko muhuye ariko ahira ibyatsi uvuga ati none umudamu ko irya ibyatsi byinka kumbe ariko arahiga kazoza naho roha ibyo byose none noza kuba mu muji mu nzu wa 100,000 kafise n'indi muhira umva none ni gaspillage kandi niyo mpamvu cyane bera mu cyamugani kandi mu byo ndantu wamera shobora no gutera no turengarenga hajya nkaduca ariko mu badawutugura bitama iyo ni pra ya entrepreneuria kandi nziza neza cyane amare Gomen ku bikorwa byawe turamaze kubona bitari bike ariko gusa ni hahandi tubona kumenga naho uwoba ukora amavyuze bijya bintu urabona ko abandi bakora kugira ngo baronke amavyuze bo barayaronka mu minsi mike sinzi ko bakora ari objectif ya Fizzo ariko wowe indirimbo zikaryoha kandi zigashika kure mugabo ni mu gihe tubona amavyuze ataduka kuri YouTube channel yawe tubisigure gute okay numva ngaha umuziki nawo uri mu journalist ni bazo utazibanga ryabo abajama bose ubona baronka ama emilio none baragira iki baraposting uranegera kandi jewe mbenda kugira kibazo kimwe nimba views 1000 ari 1010 umuriyoni wa views ngara mahera umuriyoni nye none nze gufata ishuri y'inka no genda nkondagura mugira byari bakazumena atano nze kwidandaza kuri YouTube ngikunda umva aba baririmbyi bacu kubera nyine ariyo vision bafise abo yo kumenyekana baronka amasiva uranegera barashiramo n'amafaranga bajira mu mutahe nanje ari kujya muri yoni jewe nanje doza guhembwa na YouTube nanje hajya naho ukize kuri kagaka narose n'umwavuye banivise n'amezi nzoca mbyanye byaza niye bamwe wese agenda afise je yaba mvuga ati reka shora amafaranga kuri YouTube nanje muri yoni mbana ukwiza nk'abandi ariko rero mwaho ruzingiye Gomen ni bubaho kabisa iyo project yaba ari benshi bashobora kuyikora uko ndumva vyogenze neza hamare Gomen akajambo kagasunika rwose gira abakunzi bamenya N'Ibi Média naka jambo nosigira abakunzi bamenya N'Ibi Média nuko ikintu by'abaririmbyi y'abarundi kwanza bagira urukundo entre yabo ubwibone babushire pembeni uranegera ubwibone babushire pembeni ubwo je mabi nka sati uranegera iyo twavuye ziri bume nawe ariko no munsi sinovuga ko je andenze wapi je ndafise abantu banje n'abavye abantu biwe uranyumva egara ririmba igihugu cyangwa Menya yaragenda za suivre ariko nagomba ndakubwira ikintu mbe aba bajama bagenda i Burayi sibyo ninde arakwereka contrat ye nano bade bene baje ngaha nitwamenya amafaranga bahemba ba Bruce Melody twamenya amafaranga bahemba bro turakwiye kumenya kwanza lale musinyira iyo dija nyuma nayo mama ngomba kuri indege atarare muzana ni kibazo gikomeye sana uno munsi umukinya wa mbere mu Burundi novuga ni Yusufu Nyanga amahera yemba kwezura yazi umengaraje yo bashika nkangara sedayazi precisement arenza nk'imiliyoni ijana shasinzi ararenga urumva ro mu gihe abacheza football bariko baradusumbya turabe natwe turiko turakora ubusingo buzacu zoze gutakarira ubusa tuzoze kwitwa abastare abana bacu twabyaye bazoze kurana kimwe tubamarira canje wa misi ndagwa karuri kari hafi yarapfuye kandi yapfuye nta kintu na kimwe
asigiye famille Rwanigira brother yasize ibikorwa asigiye leta urumva asigiye igihugu igihugu cya indirimbo ziwe nizo zugura televiziyo y'igihugu iradio y'igihugu Said brother yarapfuye nta kintu cyatari sana yasigiye famille yiwe kandi uno munsi ama projet yiwe leta ariyo ikoresha turabe neza amabaririmbyi mwe tuzoza kwisanga turiko turagenda kamwe kamwe Christophe Matata sinzi ko barasize etage nimwe ngaha ibujumbura ndiko ndanja kebura abaririmbyi bagenzanje ndabereka kwanza ko n'abakuru bacu bagiye mbega nikiza David aracyahari yasize iki turaraba neza bamaze turaraba neza ko tuzosange ingufu zacu twazimariye ku gihugu tuzoze kwisanga abo dusize bagiye gutoratora mu barabara isendero bakozi bamenya N'Ibi Média uyu rero twari kumwe ni Gomen once again from NGT Bukasaka downtown mpaka mucamugani abapingozi mucamuhumva cyane nimwe mu ntara nkunda kuja gutemberamo cyane nkaba narashoboye rero kumubona Gomen once again nk'umuri legend kuko namukurikiranye kuva zamani nipfuza reko twokorana igikorwa niyo mpamvu no munsi mubonana inama wazaniye muri Menya N'Ibi Média abatarabona ibikorwa vyiwe musimbire kuri YouTube channel yiwe bandika ati Gomen ngize nti umaze kuja ko ucubona ibikorwa vyiwe indirimbo zitwa za Rosalia arafise n'indirimbo yaririmbye ivyerekeye kwikukira naririmbye 50 nyakwigendera Petero Nkurunziza hari umuyoboko ryiza yarayimpembeye kuko natangiye gukora ku miliyoni ari awumpaye yambaye umubonano muri pare ahari imana ya Finbank ahari kabisa imana imuhe iruhuko ryiza saba n'abandi bategetse kuza baribuka abaririmbyi kuko abaririmbyi barafise icyo bafasha mu gihugu ku maziki indirimbo ziravuga n'isengero indirimbo ziravuga umva aho zirinde zivuga aho bapfishije urumva kibari kibazo gikomeye cyane ziba zifise akamaro muri byose bakunzi bamenya N'Ibi Média tubibutsa rero ko ino YouTube channel yacu kugira tubahe ibintu bimeze neza mubandanye mukora subscribe kugira ngo iki kiganiro ubu nyene gishike kure cyane mucamukora partage mubona n'ibindi biganiro bishasha tuguma tubazanira buri mwanya murazi yuko tutagotwa ku kazi mwadutumye kugira ngo ibintu bigandanye bigenda neza stay tuned kuri Menya N'Ibi Média mwaraheza